Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure higushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya 11/0/2024. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe ntawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Nukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu kanya urubanza rwa Florian Irangabiye ruratangura muri sentare Ntahinyuzwa igisata ca Gasamburamanza. Kuva atatse igisata ca Gasamburamanza mumenyesha makuru Florian Irangabiye yaramaze amezi 6 harindiriye ko sentare Ntahinyuzwa imurengutsa. Uyu munsi niho aza kwitaba. Urubanza ruza kuba mu ntahe y'icese, abavyifuza bose barashobora kuja kumushigikira. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo kandi se vy'ukuri iperereza ripfungiye hehe Corinne Nizigama? Kuva anyurujwe n'abakozi b'iperereza bamufatiye aho bita ku Masaro muri karitsiye Gasenyi ya zone Gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura kuwa mbere uheze ku mugoroba w'igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kwa mbere 2024. Corinne Nizigama ntarasubira kuboneka. Naho Corinne yatabarijwe agifatwa nta mutegetsi n'umwe haragira ico akoze kugira aboneke. Muri ino nkuru ndi bubasangize ivyo tumaze kumenya kuri ino nkuru ya Corinne Nizigama. Navyo nyene ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu ntara ya Kayanza abanyagihugu ntibakira kumwe igiciro giherutse gushingwa ku kiro c'intete z'ibigori. Abarimyi barashima ko kizotuma baronka amafaranga akwiye yo kugura umwavu w'irima ry'impeshi bashoye izo ntete. Nayo ku rundi ruhande abaguzi bo babona ko ico giciro ari kinini. Ku bwabo ikiro cari gikwiye kugurwa nk'igihumbi n'amajana 2. Leta y'u Burundi womenya ko iherutse gushinga ko umurimyi azogurirwa ikiro c'ibigori amafaranga 1,700. Abazobigurira aho vyegeranirijwe ku kigo Anagesa canke ku bagwizatunga bafise ububiko, ikiro bazokigura 1,800. Nayo ku masoko igiciro ntikizorenza amafaranga 2,000 nk'uko biboneka mu itangazo ryasohowe na leta. Sayo gusa rero ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mbonesha kure. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye nuko womenya ko mu kanya urubanza rwa Florian Irangabiye ruratangura muri sentare Ntahinyuzwa mu gisata ca Gasamburamanza. Kuva atatse igisata ca Gasamburamanza mumenyesha makuru Florian Irangabiye yaramaze amezi 6 arindiriye ko sentare Ntahinyuzwa imurengutsa. Uyu munsi niho aza kwitaba. Urubanza ruza kuba mu ntahe y'icese, abavyifuza bose barashobora kuja kumushigikira. Igisata ca Gasamburamanza kijejwe iki mu butungane? Uko ubutungane bw'u Burundi bwubatse, umuntu aburana mu masentare abiri hakurikirana. Nukuvuga iyo utanguye urubanza muri sentare imwe ushobora kurwunguruza muri sentare ikurikira mu bubasha. Ariko iyo urubanza rwa sentare y'iyungururizo rutagushimishije uraheza ukitwara muri Gasamburamanza ugasaba ko basambura urwo rubanza. Muri Gasamburamanza ntibaburana cane ido nido ry'urubanza, baburana berekana ingene amategeko yahonyowe. Gasamburamanza iramutse isambura urubanza ica irasubiza muri sentare yaruciye mw'iyungururizo, igasaba ko barusubiramwo ariko hagasasa abacamanza batandukanye n'abambere.
Mu ncamake y'urubanza rutanguriye muri sentare y'intango ruherera muri sentare nkuru Tribunal de Grande Instance. Uwudashimye ibivuyemwo arashobora gutaka gasamburamanza ikarusambura. Urubanza ruhereye muri sentare nkuru ruherera muri sentare y'iyungururizo Cour d'appel. Kuwa 2/0/2024 Florian Irangabiye yaciriwe na sentare nkuru ya Mukaza igihano co gupfungwa imyaka 10 n'amande y'umuriyoni. Sentare yamwagirije icaha co kugerageza kumanyura ubutaka bw'u Burundi, atteinte à l'intégrité du territoire national, icaha kitumvikana na gatoya kandi kidasiguwe mu gitabo mpanavyaha c'u Burundi. Kuwa ndwi Rusama 2023 sentare y'iyungururizo ya Mukaza yaremeje igihano ca sentare ya mbere. Nivyo vyatumye Florian Irangabiye ataka sentare Ntahinyuzwa mu gisata ca gasamburamanza. Akarenganyo katagira izina. Ibiriko birakorerwa Florian Irangabiye ni akarenganyo katagira izina. Mw'ibanga abacamanza baciye urubanza rwa mbere baravuze ko babonye babazanira urubanza rwanditse bashirako imikono gusa. Barusomye bizeye ko ruzosubirwamwo rugeze muri Cour d'appel. Muri ayo masentare yose ntibigeze berekana icaha Florian yakoze, ari nayo mpamvu bamuhana bakoresheje ingingo y'igitabo mpanavyaha yuzuyemwo igipfungu. Twizere ko ubu Florian agiye gutunganirizwa. Mu myaka iheze hari abaharanira agateka kazina muntu bagiye barashirwako imanza zidafashe bakarekurwa baciye muri gasamburamanza. Abo ni nka Filime Rukuki ndetse na Tony Jerime Nkina. Kumbure gasamburamanza igiye gusubira kurenganura urenganijwe n'amasentare yose yaciyemwo. Mu ndwi iheze umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Leonard Manirakiza yarasengeye ubutungane asaba ko Imana yomufasha guheza akarenganyo mu Burundi. Uyu munsi igisata arongoye nico gisubira guhangana n'impahazwa Florian Irangabiye. Ni akarenganyo ko kuraba ko ivyo Leonard Manirakiza avuga ageze imbere y'Imana bihuye n'ivyo akora. Florian wacu, Imana ikube hafi. Nayo mu bindi kandi hese vy'ukuri iperereza rifungiye hehe Corinne Nizigama? Kuva anyurujwe n'abakozi b'iperereza bamufatiye aho bita ku Masaro muri quartier Gasenyi ya zone Gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura kuwa mbere uheze ku mugoroba igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa 0/2024 Corinne Nizigama ntarasubira kuboneka. Naho Corinne yatabarijwe agifatwa nta mutegetsi n'umwe aragira ico akoze kugira aboneke. Muri no nkuru turabasangiza ivyo tumaze kumenya. Corinne Nizigama vy'ukuri ninde? Corinne Nizigama ni umwigeme yavukiye ku mutumba wa Mirama zone Muyira komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura rurare. Corinne yarangije amashure yisumbuye mu mwaka uheze, akaba asanzwe hari umuhererezi mu muryango w'abana batandatu. Uyu muryango urimwo ivyiyumviro vya politike bitandukanye, bamwe n'indongozi zikomeye muri CNDD FDD, abandi bari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Aha twotanga akarorero ka Olivier Kanese, musaza wa Corinne Nizigama, akaba n'umunywanyi w'umugambwe MSD yahunze Uburundi abangamiwe n'umwe mu baryango bakomeye muri CNDD FDD. Muri uwo muryango nyene hasanzwe hariyo amatata akomeye ari nayo ashobora kuba yarabaye intandaro y'inyuruzwa rya Corinne Nizigama. Amatati mu muryango. Umwe mu basaza ba Corinne Nizigama yitwa Astere arubatse, ariko umukenyezi wiwe yamusigiye abana bato cane, kamwe kari gafise amezi 4 akandi imyaka 2. Aja gupagasa mu bihugu vy'Abarabu. Mu muryango wa Astere bavuga ko uyu mukenyezi yahevye Astere ageze mu mahanga. Ubu haraciye imyaka hafi 3. Mu nyuma Astere nawe yahavuye aja gupagasa hanze y'u Burundi, araheza asigira abana umuryango. Corinne Nizigama nka Inasenge yari umwe mu barera abana ba musaza we. Kw'igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 2023 inarume w'abana yitwa Ristive Nduwayezu
yahengereye abaryango ba Astere batabona atora babana arabajana. Umuryango wa Astere waritwaye kwa OPG kuri zone Muyira urondeza abo bana. Niho Steve Nduwayezu yafatwa ku igenekerezo rya 5/0/2024 bamubaza iyo abana bari. Mu muryango wa Astere bavuga ko baronse amakuru y'iterabwoba ava mu muryango wa Steve Nduwayezu, aho boba barabwiwe ko uwacu mumupfungishije hano ku Muyira mweho muzopfungirwa mu gasho karimwo amazi canke inshinge. Ku isonga ry'ababatera ubwoba mu muryango wa Astere bavuga umuryango wa Damiyano Mbanyenimpanga, se wa Steve Nduwayezu, umukozi w'iperereza yitwa Samuel Ntaryabasovye, ndetse na Veneranda Nahimana asanzwe ajejwe indero muri komine Kanyosha DCE, akaba ndetse n'umukuru wa CNDD-FDD muri komine Mukaza mu ndinganizo nshasha y'intara. Abo bavugwa ko bari mu bagumye banarondera amakuru hajanye n'aho Corinne Nizigama aba, bamuhora ko yaguma akurikirana ikibazo c'abana. Inyuruzwa rya Corinne Nizigama. Ku wa mbere ku mugoroba, Corinne Nizigama yaratashe avuye muri zone Muyira. Ibisi ya mbere yamushikanye mu gisagara ca Bujumbura, iya kabiri imukura mu gisagara imushikana mu Gasenyi. Aho hose ntiyarazi koko hariho inderetsi yagumye imukurikira itanga amakuru y'aho ageze. Yururutse ibisi hageze aho bita ku Masaro Avenue Marembo muri karitsiye Gasenyi, niho haza imodoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota Tiayi ifise ibiyo bitabona n'imparati B8557A. Havamwo umugabo yambaye impuzu z'igipolisi hacakira Corinne, aramuterura aja kumwinjiza mu modoka. Corinne Nizigama yaravugije induru atabaza. Mu modoka haca havamwo umugabo afise inkoho ayitumbereza ku bashatse gutabara. Imodoka yakase itumbera aho bita ku mashure, ntawamenye irengero. Mw'iperereza rero ntibavuga iyo bashize Corinne Nizigama. Amakuru ava mu muryango wa Corinne Nizigama avuga ko iyi modoka yamenyekanye ko ariyo mu iperereza ry'u Burundi SNL. Abaryango bararondeye ku busho bwose bw'i Bujumbura barabura uwabo. Mu nyuma niho bumva amakuru ko Corinne Nizigama yoba apfungiwe mu iperereza. Ariko naho nyene abo batumye ntibamubonye. Abaryango bari Steve Nduwayezu boba batanguye gukwiragiza ko Corinne apfunzwe azira musaza we Olivier Kenese, kandi ko azorekurwa musaza we agarutse mu Burundi. Kumbure ni inzira yo kurondera ikibazo ca politike bokwitwaza mu gusigura impamvu Corinne Nizigama yafashwe n'iperereza. Ejo ku mugoroba Veneranda Nahimana yarishikiye muri zone Muyira gusaba irekurwa rya Steve Nduwayezu, ariko ntivyakunze. Umuryango wa Damiyano Mbanyenimana waremeye gusubiza abana ba Astere. Ibi bintu vy'ukuri bizohera gute mu Burundi? Hari ibintu biba mu Burundi biteye isoni. Kubona urwego rw'iperereza rwemera gukoreshwa mu matati y'imiryango ku rugero rwo kunyuruza abantu ni akamaramaza. Iperereza ritwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu rirongoye na General Major Ildefonsi Habarurema. Nibakurikirane kino kibazo, barondere iyo Corinne Nizigama apfungiwe, bamusubize umuryango. Abakoresha urwo rwego mu nyungu bwite zabo babihanirwe. Aho niho honyene amafuti nk'aya azohera mu Burundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru rero nari nanaguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse no kugira umunsi mwiza.